Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka cyane ku biriko biravugwa hirya no hino mu bisata bitandukanye, gusa ahani tukibanda ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane, ariko bifise aho bihurira n'igisata c'amagara y'abantu. Muti kuki tubihuje gutya. Mu masaha make aheze nibwo twabagajeje ko inkuru twakwiye kuramwe mu masoko menshi mu bitaro vy'Igitega yemeza ko aho umushikiranganje wa mbere arengiwe mu bunyararemvye cyane mbere no bakaba taratora ubwenge naho hari umugwa abaganga bongerejwe kugira ngo barokore ubuzima bwiwe, ariko akabandanya kuremba. Mu masaha yo mu gatondo yo kuri uyu munsi igenekerezo ya 14 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo inkuru yagiye habona ivuga ko Bunyoni yoba yazindutse yaguye muri koma. Abaganga b'abahinga bavanywe ku bitaro bitandukanye ivyo mu gihugu cyane ibiri ibujumbura bose barashitse ku itegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no mu biro vy'iperereza, basabwa kuja kuraba ingene bokiza Alengiyome Bunyoni ingwara agwaye igisukari imurembeje kandi mumereye nabi cyane. Umugwi w'abaganga b'abahinga bose barakoranye, bamwe barakurakuranwa, bamwe bakora ku munsi abandi bagakora mwijoro. Bikavugwa yuko abo ku murango ibintu vyabarengeye cyane kuri no munsi gushika naho bitabaza abakora mwijoro kugira ngo nabo baje kubasahiriza barabe ko hari ico bokora. Mu masaha kwisa 6 z'umurango rero nibwo uyundi muganga akomeye cyane nawe yavanywe mu bitaro vyama bivura abategetsi bakomeye, ibitaro vy'Ikarusi natwe turashoboye. Uyo nawe yongera kuri wa mugwi w'abaganga b'abahinga bavanywe mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo baje kuraba ingene bofashanya kugira ngo bavure uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alengiyome Bunyoni, kandi nanone akaba yarakoze mu nzego zitandukanye zo hejuru z'igihugu yoba iz'umutekano ndetse n'iza politike. Benshi rero bariko barabaza ibibazo bitandukanye bijanye n'ingene amagara ya Alengiyome Bunyoni yifashe, gusa muri kano kanya bimwe bikaba bikiri ibanga kubibona, kiretse ko ibimwerekeye bisanzwe vyo amakuru yavyo turiko turayaronka. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko ni ikibazo kiriko kirakora ku muryango kandi wa Alengiyome Bunyoni. Mu majambo dukoresha naho Bunyoni vyahora bimworohera kuvuga uko yishakiye ndetse ngakanatanga impfu n'amagorwa y'abandi, tugume twibuka ko ari serugo. Hari abana bagwaje se kandi ari umukenyeza gwaje umugabo, ngo nta kamaro ko guta amajambo mu bihe nk'ibi kuko ingwara ishobora kudushikira twese. Ariko abagoma batubaza harimo n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD nabo batazi ingene biriko biragenda, mu gihe abari ku bitaro Igitega cyane abakorera urwego rw'iperereza bo bahawe itegeko ko ata makuru n'amakeyi agomba gusoka ibi bitaro yerekeye Alengiyome Bunyoni icumba agwariyemwo ndetse n'ingene ingwara yifashe muri kano kanya. Nkuko rero bamwe mu baganga b'Igitega baganirira n'ikimenyesha makuru SOS Media Burundi babivuze, Alengiyome Bunyoni araremvye cyane. Mbere hakaba n'abaganga bavuye Bujumbura ndetse hakaba n'undi nkuko twabigarutse ko vuye mu bitaro vy'Ikarusi natwe turashoboye baje gufasha abandi b'Igitega kugira ngo bakurikirana amagara y'uyu General Alengiyome Bunyoni. Bamwe bati mukiriko muramwita general. Tubibutse ko mu gihe President Evariste Ndayishimiye yasaba inama nshinga amateka yahahora kumukura ububasha bwose, inama nshinga amateka yavyize ko iravyanka. Igice kimwe cyane c'abamuyoboka baranse gutora ico gisabo c'umukuru w'igihugu ngo Alengiyome Bunyoni akugwe ko ipete rya general, mu gihe abandi bo bavyemera. Gusa igice kinini caje cemeza yuko Alengiyome Bunyoni agomba kugumana ipete ryiwe rya general. Tukabibutsa ko kandi ari nawe afise ipete ryo hejuru mu gipolisi c'u Burundi nubwo apfunzwe. Amasoko menshi rero aho mu bitaro Igitega agashikiriza ko umutekano nawo wongerejwe ku rugero rudasanzwe, aho abapolisi n'abakorera iperereza bibonekeza ko bwinshi aho muri ivyo bitaro bigwaremwo Bunyoni. Nkuko umwe mu baganga baganiriye na SOS Media Burundi yabivuze, Bunyoni mu cumba ca VIP cakirirwamwo indembe ahari ko aravurirwa, ariko akaba ameze nabi yaranatakaje ubwenge.
Tukiri kuri iki kijanye no kongereza umutekano, Alain Guillaume Bunyoni ubundi ava ku iborero rikuru rya Gitega yerekezwa ku bitaro vy'intara ya Gitega bikuru vy'intara ya Gitega, yagiye aherekejwe n'imiduga 8. Nukuvuga Rusehaba-niha itarimo. Rusehaba-niha irimo hakaba hari imiduga 9 yose yaherekeje Alain Guillaume Bunyoni gushika ku bitaro Igitega. Muri iyo miduga 8 yindi yari imiduga yarimwe abajejwe umutekano, cyane cyane abakozi b'iperereza ndetse n'abacungera umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Mwijoro rya kerero nibwo bikuvye inshuro zibiri, barongera bararungika izindi modokari zibiri zari zijanye abo mu gisata c'umutekano kugira ngo baje gucungera icumba Alain Guillaume Bunyoni agwariyemwo. Bikavugwa yuko Igitega naho harimwe mu vyumba vyoba vyakwemwo abagwayi bamwe bakajanwa mu bindi kugira ngo icumba ndetse n'igice Alain Guillaume Bunyoni ariko aravurirwamwo bibe bifise umutekano uhagije, hataza kugira n'uwikikamukiza akaba yocuraha umugambi wo kumutorokesha ibitaro. Amasoko menshi nkuko umwe mu baganga nanone baganiriye abivuga, Bunyoni mu cumba ca VIP cyakirirwamwo indembe. Iryo soko nyene rikavuga ko umugwi w'abaganga baturutse Bujumbura ndetse n'abandi benshi bariko baratumwa ko muri kano kanya hoba hari abashitse ku munsi w'Imana igenekerezo 12 Gitugutu uyu mwaka kugira barabe ko bafashanya nabo Igitega mu gukurikirana amagara ya Bunyoni, ariko bikomeza kwanka. Bunyoni tukayibutsa ko yashikanywe aho mu bitaro bikuru vy'Igitega ku igenekerezo 9 Gitugutu uyu mwaka w'2025 nyuma hatabarijwe n'abaserukira amashirahamwe societe civile. Umwe muri bo akaba ari Mutama Petero Karaveri Mbonimpa asanzwe arongoye n'ishirahamwe APRODH. Bamwe bakavuga yuko burya yisi itagira umugenzi. Bunyoni abo yamye ahiga kuva kera ari mu nzego z'umutekano nibo bariko baramutabariza kuri ubu ngo barabe ko nawe yoramuka. Bamwe bati abanyepolitike barareka ivyo kwihenda bakamenya ko umwanya wabo nabo ubu haruwe bakifata neza ndetse bakabana n'abantu benshi neza kugira ngo igihe nikigera bagashikirwa n'ibibazo bazobone abatabariza. Ngo bitabaye ivyo nubundi Alain Guillaume Bunyoni ubuzima bwe buba bwarahejeje kuzimanganywa igihe yafatwa mu mwaka w'2023 nyuma y'amezi make akuwe, ariko kubera ko yatabarijwe ico gihe ubuzima bwiwe bwabananije kuguma bucungire nubwo bitari vyifashe neza. Kuva muri documentation no kuvuga hari hafi na Cathedrale Regina Mundi akora ikicaro gikuru c'iperereza Service National de Renseignement SNR gushika mu ibariro rikuru rya Ngozi gushika no munsi yungururijwe mu ibariro rikuru rya Gitega. Gusa ngyo hataza kubaho ababa amashiramwe ya societe civile abana na gateka kazi na muntu ngo bamutabarize n'ubundi nawe ubuzima bwiwe buba bwarabandanije kumera nabi cyane. Mu yandi makuru turaza kubandanya gukurikirana vyinshi biriko biravugwa ku bugwayi bw'uyu yahoze ari intwazanga bitinyitse cyane nga mu gihugu c'u Burundi, ndetse na vyinshi biriko biragenda aho ku bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Mu yandi makuru n'urugendo rutangaje rw'intwazanga yahoze muri Fabu yarutanguye igihe havugwa ivyo kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, hakageragezwa utwigoro dutandukanye two kumwiyamiriza no kumugwanya bikagorana. Haravuzwe yubakwa ry'umuhari Forebu warurongowe na Hussein Rajab kugira ukuri igihugu mu minwe ya Nkurunziza n'abamufasha kunaga igihugu ubugarame. Uwo muhari wakira abajejwe umutekano basanzwe bari ku kazi mu nzego zitandukanye z'igihugu, ntibakira abanyagihugu basanzwe no kuvuga abasivile. Vyavugwa yuko ata mwanya bari kuboneka uko bigisha ivya gisirikare kuko vyasaba ko urugamba rwihuta. Ubiravye Forebu ntiwari umuhari nk'iyindi kuko wari wubatswe n'abajejwe umutekano igihugu gisanzwe gikoresha kuva mu nzego zo hejuru mu bihangange gushika hasi. Benshi bari baramaze kwifatanya nawo mwibanga kuko nta kibaranga wari kubona. Byari bimeze nk'igisirikare kiri mu kindi. Niyo mvo indongozi zawo zabona ko guhindura ibintu mu gihugu ari vyihutirwa kandi atambogamizi zizobamwo. Mu kwinjira muri Forebu hari abagenzi biwe bahoranye mu gisirikare ca kera Fabu bamwegereye bamusigurira umugambi ingene wubatse gushikaho anyugwa, bamaze kumubwira ko indongozi nkuru ari Rajabu yagiye atabasezeye. Kuri ngo kumva izina Rajabu kwari nko kumva umwansi akomeye w'igihugu kuko amakuru yaramaze kumwumva ko yari mabi cyane. Vyongeye ibintu birimwo abaswahili ntiyashaka kuvyumva kuko kuva kera kuze babona abaswahili nk'abantu badatomoye.
Haheze iminsi ino ntwazangabo yarakiriye telefone y'undi mutegetsi akomeye mu gisirikare cy'u Burundi nawe yahoze ari muri FAB kandi bava mu ntara imwe ntibari basanganywe kuko yari umuntu akomeye wo hejuru umutopfa guhura. Amaze kumwidondora akamubwira n'ivyemeza kamuzi yamubwiye ko ari we yatanze izina ryiwe mu bashobora kwizigirwa bava muri FAB kugira baje mu mugambi w'abagabo bahambaye wo gutabara igihugu, amusaba gutega amatwi za ntumwa bari basanzwe arabagenzi. Amaze kumva ko umugambi urimwe abo yahora afata nk'imboneza mu nzego z'umutekano kuva kera nawe yahavuye agondozwa arahamvya abandi. Vyari ibintu bidasanzwe kuko hariho ivyo wabazwa byatuma uhitamo kuba umuforebu ukagoma mu nzego z'igihugu canke ukazivamwo. Wahisemwe rero kuva mu nzego z'igihugu aja muri forebu ku magaragaro bivanye n'ivyo yifuza gukora. Umunsi wo kuva mu gihugu baciye mu Gatumba baja muri Kongo ahavuga ko hari kambi za gisirikare zo muri forebu zitandukanye zategurirwamwo ibitandukanye hisunzwe ko urugamba rwari rwubatswe. We nabo bari kumwe batwaye mu ikambi bivuga ko irimwe abasirikare bazoba bajejwe gucungera umutekano wa Hussein Rajab bamaze gushika mu gihugu. Iyi ngo yari kambi ikomeye kuko yarimwo bamwe mu bahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD bari bararungiswe kwiga ivya gisirikare mu bihugu bitandukanye kuva mu ntango z'ikiringo ca mbere ca Nkurunziza. Imbere yo gushika muri iyo kambi mu nzira bararonse amakuru ko imihari y'abamayimayi nta mu bwoko bw'ababwari bari bugaye amayira kubera hari umukwabo wo guhiga mu bwoko bw'abanyamurenge. Kubera muri bo harimo abashusha n'abanyamurenge haciye hafatwa ingingo ko buhagarika urugendo bakarindira ko asubira guhita. Bahawe itegeko rero ryo kuba ku musigiti ahari umugwi w'abavuga butumwa bavuye mu gihugu ca Pakistan. Aba ngo bakiriwe n'umwarabu yoba yabaho mu micungararo bivuga ko ari Somambike wa Hussein Rajab kuva mu muhari CNDD-FDD ukiri ku rugamba kuko ubwo buce warabugwaniyemwo cyane. Uwo mwarabu yarafashije indongozi zitari nke za FDD azihindaro n'ibindi vyankenerwa byafashije urugamba. Yantwazangabo vyarayigoye cyane kwemera kwinjira mu musigiti w'abasilamu kuko kuva akiri muti ibintu vyabo ntiyavyerekwa yaranavyirinda. Sivyo gusa iruhande yo kuba mu musigiti babategetse kwambara impuzu nk'izo abavuga butumwa bambaye kugera ya mihari y'abamayimayi ntihavihinyura ko ari abasirikare. Mu nyuma ino ntwazangabo yarabonye ko iyo ngingo yari nziza amaze kubona ko uko abandi bafashwe niyo mihari biketswe ko ari abanyamurenge bagandagurwa bunyamaswa. Bamaze gushika muri ya kambi ya gisirikare yarahamenyereye vyinshi bimuhumura amaso aratahura bwa bundi ko ivyo benshi babonesha amaso muri politike y'u Burundi n'akarere atari ivyo. Haheze igihe kitari gito bari mu myiteguro yo kuza guhindura ibintu mu gihugu, niho rero bumva inkuru y'incavutu igacana n'umugongo kuba ari indongozi y'umari forebu Hussein Rajab yitavye Imana aganaguwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi zimufatiye muri Tanzania. Muri iyo mishuhira iyo nkuru y'akababaro bababwiye ko bamwe mu bari mu nzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano n'iperereza b'amapete ya generali bari basanzwe muri forebu bamaze kwiyonkora kuri uwo muhari. Bamaze kumenya ko Hussein Rajab yapfuye kandi bariko barakora urugi ku bandi bari muri izo nzego bari bazwi ko bamaze kwifatanya n'uwo mari kugira ngo babatange nk'ibimazi kwa Nkurunziza. Haciye hafatwa ingingo zihuta zo guhagarika burundu ukuvugana communication vyahora hagati y'abakiri mu gihugu n'abajabutse bari muri forebu kuko vyari bigoye kumenya umwizigirwa n'utariwe. Sivyo gusa n'abari hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye n'amakamba atandukanye baciye bahagarika kuvugana kuko inkuru zavuga ko hari abashaka gutanga abagenzi babo kugira ngo baronke uko bakigwa neza mu gihugu. Abari muri ako gace ka Kongo yarimwo benshi baratatanye, bamwe bahabwa amategeko yo kuja mu bisagara vya kure abandi bajanwa mu bindi bihugu. Nawe yagiye mu Buganda mu ikambi y'impunzi y'Inakivale. Iminsi maze kwiterera bamwe baja mu bundi buzima busanzwe kurondera ubuzima nk'abandi. Yaragiye Kampala kuraba umugenzi w'umusirikare bahoranye muri FAB we yari yarahunze igihugu kubera iperereza ryaswe ku mugandagura ari mwagirije kuba yari mu bakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Hafi yaho bari bicaye yagiye abona uwundi mugenzi yari umutegetsi mu iperereza atarazi ko yahunze igihugu ariko we yahoze muri FDD kandi nawe yari muri forebu. Aramuhagarika bararamukanya yamubwiye ko we atahunze ahubwo we nabo bazananye baje gukora amategeko yo kubandanya canke guhagarika gukwiragiza mu kinywa inkuru zivuga ku rupfu rwa Hussein Rajab. Amubajije
ingene batora amakuru nk'ayo inyuma y'igihugu kandi yishwe n'inzego z'igihugu yamwibiye ibanga ko iyo nkuru yateguwe na systeme kugira indongozi zayo zironka uko zihagarika vyihuta ibikorwa vy'umuhari Forebu. Nkoza gwana muri FDD rero yamubwiye ko iyo hashinzwe umuhari indongozi zawo zirategekanya uko uzobaranya ubayeho mu gihe uwurongoye yogira ikibazo, naho yopfa umuhari ntucagarara burundu nkaho utigeze ubaho, ntagira n'usubira kuvuga. Ibikorwa biracumbagira ariko ukabandanya, niko vyabaye no kumyari myinshi yagwana indongozi zayo za mbere sizo zamaze urugamba, ahubwo inkuru zibanga zikavuga ko hari abarundi bavuga ko bagwanya nkuru nziza na CNDD-FDD bagirisha Rajabu na Forebu yiwe kuko babona ko igiri batangiye gushikira igihugu, baca baja mu makungu kuvuga ibintu vyatumye amakungu yisubira ko arakana ko atazokwemera ibizova mu mpinduka Forebu izokora mu Burundi. Aha akabandanya avuga ko yamubwiye ko nuwo bazananye bitavye inama ikomeye y'ibanga top secret izokoreshwa na Hussein Rajab arimwe ubutumwa bwari bugenewe abategetsi bakomeye bo mu ntwaro yandayishimiye. Ino ntwazanga bacita izungururiwe, ariko yumva iyo nkuru nziza yuko kizigenza kiriho atoyigumizamwo nubwo ari ibanga, niko gutangura kuyongorera bamwe mu bagenzi. Niko ivyo bamubwiye vyatumye yemera kandi gutaha biracari mwibanga. Mu gutaha baciye baca mu ntara ya Kirundo, nivyo umupaka urugaye ariko kuri bamwe ariko urahita ku bandi. Ngubu abatari bake mu bagiriye ishari Rajabu na Forebu yiwe bakaja gutoba integuro nziza zari zihari, baramaze kubona ko bakweza ingorane zikomeye atari uwari we wese yozitura ubwiwe canke azitura abandi. Kunura ubonera mu gipfungu. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo toje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza abo bari hose kugira ngo nabo baje baramu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imibezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezegere mu kugwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.